hariho ikintu gashishwa gute amaronko uracumva abahungu basigaye bari materialiste n'abakobwa bakaba materialiste nivyo mani nivyemeye yo ubwo umuntu ashobora kuba materialiste k'umukobwa sigure good mwaramutse canke mwiriwe bivanye na mwese aherereye ku bakunzi ba Tarsis Hope Ministry TV. Nizere ko meze neza, kubwanje meze neza kandi mwe mumeze neza na je meze neza. Okay, uno munsi rero ndazaniye aka débat kari vraiment cool. Ndazimaraza kuryoherwa. Nkaba ndi kumwe n'umuhungu mwiza atesa atera inkuru muraza kumwibonera. Ndamuhaye ikaze mu bwami bwa Tarsis Hope Ministry TV. Mukomeze kubana natwe muraza kuryoherwa I think. Ikaze mu bwami bwa Tarsis Hope Ministry TV. Murakoze. Je nitwa Edouard. Vyishi bakunda kumamagara 14. Ndaryohewe cyane kwa kumwe namwe mwi Hope Tarsis Ministry. Nkuko nababwiye ko tugiye kubana n'uyu musore wacu dufite akadeba. Nous allons parler kuri relation amoureuse. Ni ibintu bibaho, ni ibintu twese tuzi, ni ibintu tubayemo, ni ibintu abavyeyi bacu babayemo, ni ibintu genre kuva kuri Adam na Eva. Ni kuri ivyo tugiye kuganira. Rero umuze kubana natwe kandi muraryoherwa cane. Edu What? Wambwiye ko bagutazira gute? 14. 14. Yeah. Fortune cyane ni 14. 14. Yeah. Ni 14? Yeah. Ah, okay. Nainze ngo ni fortune. 14. Ouais. Uri muri relation? Relation amoureuse? T'es en couple, genre? Juste maintenant? Non. Non. Ecco la richiesta. Ok, donc prossimo ex. Ouais. Umaze kingana gute utari muri relation? You know, araheze nka 2 ans. Ouais. Urorohewe muri 2 ans, urorohewe wumva ari esa. Nikubaza. Nkawe iyo uvuye mu kintu ubona menga cyako wabaje gato ukaja ahandi hantu ngo menga wisanta alaise ureka kuryoherwa. Ariko ko biriko sinyaze kudafite umu ex umwe kandi icuco kibazo umva jije hariho igihe ndibaza ko igihe cyose mwamaranye n'uwo muntu ntiyamye ko babaza imisi yose uko biriko se hariho ibihe byiza mwagiranye siko hakabaho n'ivyo bihe bibi byatumye mutandukana ariko uko biri kose hariho ibihe byiza utegereje gukumva nco ndiko ndakubaza ati izo 2 ans ziheze utabona ka message ko mu gatondo ka message ka bonne ku muntu genre mukundana cyo ndiko ndakubaza ko bikoroheye canke ivyo bihe bibi byabaye byafuse byabaye byiza byose mwamara. Yeah, kibazo cyiza cyane. Aho ngerageje kwishura no kuvuga uramaze kubona keshi na keshi ari musanga twakoze byinshi cyane mu buzima ariko akantu gatoya kamwe gatuma ibintu byose bafutifu. Ako siko byari bisanzwe komeye. Twese dufise imitima. Umutima wawe uko wakira ibintu siko waje byakira. Hari ukuntu aho kantu kaba gusa gashobora kuza no gute. Just break up. Duhagarikiye ngaha yene. Nta kindi kintu usubira kwiyumvira. Jewe numva ndi à l'aise. Ivyo zo kuvuga ngo habaye ibintu byiza hazoba n'ibindi bintu byiza bisumba bijya. Donc tu ne regrettes pas ni wicuza nta kimwe wibuka ngo uvuge ngo nta kibazo ufise duma. Bon. Shaka kuvuga ikibazo regret gishobora kubura kuko juste ushobora kuvuga ati entre temps ni wakosheje cyane no yakosheje. Navuga ko je ntakosheje. Ni we yakosheje. Then ni yasabye imbabazi. Bo ariko ushobora gusaba imbabazi gusanga ibintu byamaze kononekara kuvuga ati oya imbabazi nashize imanzi. Ndashobora kugira imbabazi gusa juste pour juste oublier. Gusa itubira. Soit
wiyumvira kugaruka mu rukundo ryari ugaruka mu rukundo umunsi byanje mu mutwe kuko juste nashobora kudisanga ngo l'année prochaine ngo 2 semaines après genre umunsi wabonye uwo wishimiye uri soko mu myaka ibiri yose utarahura naka answer kawe birashobora kuba byarashize gusa nkanabizi ubwo reka ntubaze gatoya kuko urazi ko ibintu bya relation bisaba kumara umwanya muri kumvikana n'undi muntu sibyo kandi ni ikintu kiba reciproque ni usaba umukunde nawe agukunde kugira ngo njye relation basi izo ibintu za relation amoureuse ni ibintu bisaba feelings ushobora kubona umuntu ukamwiyumvamo ariko uko mumarana iminsi myinshi nibwo uvuga kumbe wa muntu ansigwanje zino ma favorite. Okay. Genre mugabo nta muri izo 2 ans nta uradraga ngo kwankire canke sinibaza ko oya nira araturesha sinibaza reka mbaze gato none wewe kubyo wawe uwo nigeze gukunda par exemple ko muri relation amoureuse ukavuga ati just break up ushaka ko tuba kumwe n'umuntu biramaze gushikira yo ego voilà kibazo ngaho nyine presquement nyama byarashize mugira ikintu woba uregreta beaucoup plus gusumba ikindi je dis direct nous on a pas de discuter imbere ça ikintu que je regrette nuko nabihevye le gars que ndamuhora juste kumva narambiwe nkashambye ati please dahagarike muri machine va yoga mugenzi wanje namuhoye iki c'est ça que je regrette na kindi vraiment juste numva ko umwana mubi mwaje mu make si umwana mubi man hari uri muri relation mugani baziko nari nkiri muto ba sidabizi kumva umuntu ntakibi yakoreye ntakimuga kumva juste warambiwe abakobwa bagenzi banje ko barabiganira vraiment muze kushigikira kuko ndabizi ko bibaho ukumva warambiwe umuntu ntakosa yakoreye ntaco amusaze ngakwime non plus ntiyagucitinze nakiri kimugo kumva tu warambiwe mugabo nyuma ukavuga yo man nadekonye kweri mugabo nakundi vyaheze chawumva urumva atari ngo mutuma abantu tugira oya yes erega se bakubwa bose abigira se bakubwa bose ndajina nisiguye nkeka peut-être ariko nari nkiri mwana nkiri muto ongeka itomba Usurazi peje ko ati abakobwa bariko barakiganira barazi ko bibaho none kwanza wewe biragushikira ukumvura rambiwe muri relation umukobwa nakosa gukoreye ntaki mukumvura baye gute negative iyo ni bitarashikira kuko gusa je bishikira ndabizi ko narumva ko sawa abantu bose bakora dukurikirana muravuze njewe nyamba bitanashikira bose barabishikira rero kuba byarabishikira amaze kubona ikintu uvuga ati aha kameme ntarumvise cyangwa narahonze ariko ikintu nakubwira nyamba byashitse ngo akaba nashonahonze kandi nashonumvutse uretse ko gusa na kusumba kwa gize nawe icyo tugira sawa relation amoureuse niyo turi konyo debattre ku munsi cameraman arashobora kuza kudufasha gusa sizurebere kuvuga arebere kuvuga sawa tugize abantu bavuga ngo nta nkundo zikibaho urukundo rurabaho bro urukundo rurabaho why ko urukundo rubaho ahubwo ikintu ngenda kubwire ubu mwakina gihe tugezemo genre sinzi kari kwera sinzi kari si yononekaye canke iki ahubwo ya pas de la réciprocité na réciprocité ibaho genre je nagukunze wewe nisanga wewe urukundo gukunda atari gunkunda siko ugamugize vyaramye sinzi kandi hariho ubu ikintu cahabaye ego ivyo vyaramye kuva kera mugabo kameme kera bari força bakagira gute ugasanga vyabaye bakundanye kandi ikintu gihari ubu nishike bagenda nagira muri kize hariho ikintu gashitwa amarongo uracumva abahungu basigaye bari materialiste n'abakobwa bakaba materialiste nivyo mani sasa bavyemewe nivyemewe yo ugutu umuntu ashobora kuba materialiste kumukobwa waruvuze ngo umuhungu nashobora kuba materialiste man uramaze kubona ari atipe ashobora kuba ari umutipe vraiment bogar mwiza yambara neza atukata caye mugabo kumufuka atakigenda
urazi aronse umukobwa afise iponyo soit canke bikunda kuba kenshi abakobwa bari hanze urumva kandi afise uwo muhungu afise na girlfriend nyene araho tu yitekerereje nyene mani vugisha ukuri nawe kuri wewe mbwiza ukuri umukobwa undi bavana n'umutima wawe uwo mukobwa muri kumwe na relation uri soko izo noti wowe wazigisha ivyo ni kakeshi ahantu biva abo ngo bikora juste ntibikora kubera ko ariyo nani karite yabo ahantu bavyiza ahantu bayibonye ko juste maintenant urabona abaji nubwa bo mwimisi ibintu vya mariage bisa n'ibintu vyahagaze sinzi ko nawe bibona ko abahungu ubu abajama bo mwimisi amafaranga bafise ikintu rero uzosanga kizana ivyo vyose ni ka kuntu usanga ngahe nyuma atakintu kiriko ntanje shobora kubona umuntu oya vuga ati ni bo no wamaze kubivuga deja ako kano twabonye nko kagisha dega ko materialiste sinzi sanso bijanye no kuvuga nuko akantu kose nyene ndagasaba naka mane nko haje umuntu akakuvuga ati jewe kila kitu kitari nzoguha agafaranga kara tekereza kuvyemera oh mon dieu my god mwumvise abantu baje oya so l'avais dit urumva ikintu rero kico kibazo urambajije ikintu gituma abantu basigaye bavuga ngo ntarukundo kibaho sesa urumva en fait umuntu je twa turi kumwe aho relation turyohewe turaha hagaca haza umushuga daddy urumva azanye inoti kwiye urumva akama idutama akagira gute urumva sisa ndiko ndavuga yitwa materialiste iyo materialisme ndiko ndavuga niyo yatumye urukundo rw'ubu rutituka uravyemera ivyo ndibaza ko turi gusa sindiko ndashikira abakobwa ko je ko natwebwe hariho benshi bari materialiste muko vyemere ko n'abahungu mu materialiste sometime juste balance ego ni muri benshi balance balance fogati entre les garçons et les filles ok navyemeye abakobwa munyihanganire nous sommes vraiment matérialistes gusumba abahungu sawa ok retournons à nos mots ndakwibarize en tout cas on est muri relation muko barigeze kuba uri muri relation disons que n'ubu nkiko ufite umuntu ukunda canke dufate ko uri muri relation siko ni kihe kintu umukobwa musohokana yo gukorera nk'umubabarire cyo ikintu yamura sinamori en fait ni juste que ça tu insultes moi par exemple tu insultes kuisatinga dufate nko dufate avuga ngo kika sinumva kundo kivuga agututse basi ahasho kugayisha n'abandi bantu sivyo akakugayisha n'abandi bantu dansohoka ariza kugaya akagayisha n'abandi bantu iyo umuntu akaba muri fiançailles mugeze mu rugo babaye urundi rwego just break up ego ari kubwiwawe ishira mu kibanza cy'umwanje cyo kusaba ugirangane unyishuye ikintu ciza bamatama mwe nabwa kinyishu umuntu wese wajije ico kibazo wumva kukigenga ngo hamwe ngo umushira wanje ngo bancitinga ngo ndumva ko vrama ngo no mubabarira mugaca kandi none ivyumva burya kagari karababaje cyo kintu cyambere kagari karababaje surtout kuri abantu babahungu cyambure abagabo barani ikintu cy'agasuzuguro kenshi uzobona kenshi na kenshi induru za mama mu ngo ziva ku gasuzuguro k'umugabo n'umugore iyo habayeho ibintu byo sous-estimation menya uko kigo kibazo ok soit merci beaucoup hama ni kihe kintu umukobwa agukorera muri relation ukavuga ati cette fille m'aime vraiment ikintu ashobora kumurira ashobora kuvuga ati just love me so much arankunda sisi si vyinshi ariko gusa nk'ubu ufite umuntu akubaza gutebe how are you warabuse neza bien wiriwe neza sava wafunguye sa tumisa tato na hato nta kindi vyo genre care nta kindi kuvuga relation atakera niyo ko iyo relation kwanza nibazo kitana ba
gusa mu buryo muna misi yose gute nkeneye akazi shaka akuvugisha ariko afise besoin tout umuntu akuvugisha afise besoin urumva bebe bakunzi ba Tarsis Home Ministry TV mutubabarire gatoyi murabona ko kare twari mu mwanya uheze twari turi kumwe muri studio umuntu mukamutubona hanze ivyuma ntibisezerana kandi sikosa ryacu nikosa rya Regides nico tuba tuce dusohoka kugira ngo tubandanye ikiganiro namwebwe tubamara amatsiko mugume muturindiriye murakoze cyane hama rero 14 wabambwiye ko waruhejeje kumbwira ko kuri wewe ikintu umukobwa yokora musohokana akabona kagukunda ari kuguha keya gira ndakwibariza akabazo kamwe kamatsiko cyangwa kamakenga wewe ntusohokanye n'umukobwa une année imyaka 2 3 sans coucher nta kibazo na kimwe en fait bon iyo ashinangora n'ikirisi umukobwa ari bazanye izo ngorane kuko elle est sérieusement ndakubwiye kuko oya ndukango ngo bikondoyenze kuko ibintu byose biva mu mwumvikana jisi nyama mumenyereje yuko chaque fois mwagiye hanze ari nyene bivuze bivuge none basi kujamana nawe reka ndayivuga kujamana sasa voilà sizo ukavuga ati chaque fois tonsohotse tuzojyama abikuriyemo nyene kuzoharuka gusa umunsi wamenyereje yuko musohotse bo kugisi atari byo bintu byo kujyamana bigiyemo ni bona kibazo soit ma question yari wewe urasohokanye n'umukobwa urumva suppose ko dusohokana basi ni ba umwaka wa mbere umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu sinda kwanza hogera igihe iyo sure ukayigira ukavyifuza nifuza ko tugiye mu byamana twese turashije imibiri abizi ivyo abizi ko tusubiye rero kuvuga ngo no vyumvira ndashobora kuvyumvira ko ariko gusa singombwa the way ishobora kugira gukontrolana ni emotions feelings nico kintu d'importance ishobora kuvuga ati nubwo vyashitse reka nihangane hari umunsi tiko turategura kamere kuko donc wewe muri fiançailles yiwawe coucher avec une fille change ne pas le faire c'est la même chose c'est la même chose que moi c'est plus ni gamugiye muri fiançailles si turinze kuvuga ati je dois coucher avec quelqu'un non ariko bavuga ati jewe ashobora kuvuga ati tuzojyamana nawe umunsi hageze pana uko none rega cyo bivuze tujyamana uyu munsi hama ntushobora kwibaza ko kuri wowe bitabaye ishobora kuba ku bandi c'est quand dufise imibiri imwe Jean non pas oya urakunze ego ukunda nyina kingana nyinshi sawa umaze kwikora kangana umaze kwikora kangana ni nakubwiye ko ni direct kandi turambaza ibibazo byinshi ariko quand même iyo ico kibazo kiri privé on va office cha uvuga ati warigize ari tubandanye n'ikindi reka ndakubwire reka ndakuzane ahantu nifuza wewe nka 14 turasohokana umwaka umwe ni bon umwaka wa kabiri ni bon na urabisa ikibazo nariko ndakubwira ahantu ushaka gushika ahantu ndiko ndakuzana wewe turasohokana si hama umwaka umwe ni bon umwaka wa kabiri ni bon kandi biyo myaka yose urabisaba ndakubwirana oyaye n'ibikunda uranyihanganira ni fresh nushobora kwibaza ko ibyo je ndakwanye nashobora kuba ndatemera abandi bantu canke uyundi muntu ni question yo tranquillité yiwawe numva ufise mu mutima ngo ndindiriye ngo ndafise objectif saka kumva ayo tranquillité yawe iri urumva nushobora kwibaza ati none umugafana wanje ko ambanira nashobora kuba agira abikora handi ikibazo kiragoye kwishura yeye aho kigoreye nuko nk'ubu ufite jimba ndakwizera sino wanda kwizera kuko nshobora kwinjira yuko ushobora kugenda kwitanga ahandi cyo wanyiba no tavyo ndagufatana navyo no kwigika ariko
imfa vyakunze kumva akantu ku ruhande bivuko nuko ndashaka kutoza ngo ati sanze ari byo break up immediately umvise ikindi kintu cyotuma uhebana n'umuntu utawambye karambye ngo akugaye seulement umbaje kimwe gusa ariko gusa hari byinshi okay merci beaucoup donc toi umukobwa mashobora gusohokana même 5 ans mudakushije ni bon umuhungu nk'uyu ndamuheruka mu 1752 hama 14 nakete jambo worenza ko kugira ngo duce tumera nk'abashoze kugari comme conseil muri relation amoureuse cyamburi non bon ushobora kuba ufise nk'ikintu ushaka kumbaza bien ugashuka utacu usumbaza urashobora gutanga impanuro muri relation avaya byose reka mbaze nkubaze gatoya none wewe ubwiwawe relation amoureuse dans nos jours una ufite ziko zijahehe tuganisha he muri ubuzima bwa kazoza relation amoureuse de nos jours kintu cambere no ivuga ko premièrement ni itegerezwa kubaho quelles que soient les conditions gutrompana kugira iki itegerezwa kubaho kuko ni étape umuntu ategerezwa guca kugira ngo agire mariage ikintu wambajije uko ndayibona canke hari kiratuganisha tuganisha kuri ya ntambwe nyene ya mariage kenshi na kenshi ariko usanga benshi bayihevye kavuga ati je bon mfashe décision yuko nashobora kuja muri nani relation parce que namaze kuba trompé namaze kuba genre warabaye blessé non ni ego byo birabaho mugabo urategezo uri mu mwanya wo gukira ivyo bikomere bisa ku mutima mugabo ya des étapes udashobora gusota misi kugira nene wogira mariage tabanje kugira fiançailles iba yakanya gato mwegetegezwa kuba aho biyombaza ati les relations amoureuses z'ubu ubibona gute ça nacho ushaka kukishura nkuko yibajije nta kibazo okay ndabibona gute en fait relation amoureuse z'ubu ikintu gitegerezwa gukonta cyambere ni confiance kuko utagize confiance ntiwokundana ni nko mu rugo utizeye niwokubaka siko kuko ni tuntu twinshwa plus monde évolue plus n'ingeso ziba nyinshi urumva abahungu baravanga abakobwa baravanga abahungu abapapa baravanga abamama baravanga abapapa umva ni genre ni monde tugeze hose ni ngorane ni genre niyo monde tugezeho rero ce que nshobora kuvuga kuri ico kintu cyo muri relation aho muri hose abantu muri mu rukundo abantu mubatse gira ukwizera seulement imana izobubakira nta kindi mbona ni bo ushiye neza cyane cyane gusenga iyo ushize imana imbere mu byo ukora byose ibindi biraza bukebu naho biba uragira umutima wo kubyakira umaze kubyakira imana iramuhindura uwo muntu afite izo ngeso ariko gusa bisabwa yuko umuntu umwe ari wasenga muri abo bantu babiri none gashenda kubaza nk'ubu wowe turi muri relation ubwa mbere ndagufatanya message ubwa kabiri kwenda gukunda cyane ndaguhanuye urumva nubihebye ndashinda gufasha ubwa kabiri hari gihe hari abantu bafite imitima ilasha rapidement n'uyundi man kukureka niyo usanga bigoye ko urukunda gukunda cyane ugasanga niko asanzwe ameze urumva dansoka ko ari ufite ingeso uzoshobora gusenga ni je negezo gusanga ugira imana guhindura kuvuga uratera intambwe nawe je ndashobora gusengera sava bikaza ariko gusa nawe ari intambwe utigeza gutera kavuga ati bo bitanguye nkuko buke ukizosanga nabiheze ugasenga uvuga ati mana afashe nyine aho iba ari intambwe ikujemo kandi iyo ntambwe izanana n'amasengesho yawe kugira utangure kwiyumva ngo ati mana ndakwinginze unkure n'ingezo urumva no kuvuga ko mana uri kurakira ahubwo ikintu umva muri relation no gushira imana imbere urumva muri relation no gushira imana imbere wowe ugasenga uvuga ati mana ncungira umukunzi nawe ugasenga uvuga ati mana ncungira umukunzi sisa hama ubuzima bukabandanya biheze muka breakinga bibandanije bikabandanya ubuzima bukabandanya c'est la vie gira impanuro haye rero les relations cyane ariko baradukurikirana kuri Tarasisi Hope Ministry bon par exemple murabizi yuko relation itegeza kuva nkuko umujournaliste wacu yayivuze
zigeza kubaho rero ko zigeza kubaho info yuko twicunga bitebwe bihagazeko bavuga ati jewe nyamba nije muri relation amoureuse je dois tolérer quelquefois kuko udatolera muri atatolerance entre abantu babiri ntibishoboka na n'uwo muntu rero kwa exemple nyamba wahora muri utahora muri relation ari dukoza warufise ifa yo kutugabanya si utatugabanije bituguma ça rero mvumenga nta byinshi novuga byinshi twabivuze kirese ko navuga ko nkunda abantu bose bari kwadukurikirana kuri Tarasisi of Ministry ça nawe bagukunda ifotinda gushimire cyane wakoze kubana natwe guhimanuro abantu bari mu rukundo n'abimirije kurujamwo n'abaruvuyemwo bose muri rusangi arakoze cyane ndabashimire cyane abakunzi ba Tarasisi of Ministry TV mukomeza gukurikirana abataragira sabone mugende mugire subscribe like comment and share kugira ngo mubandanye muronka ibiganiro byacu muryohewe tuba turyohewe atamwebwe nta twebwe murakoze cyane turabakunda ciao ciao